jewe nkunda iyo umuntu atashoboye kwivugira cyangwa ndazi ko wese ashoboye kwivugira by the way siniko ndavuga ngo nabaye umupote parole wiwe navuze gusa no il faut équilibrer l'affaire twese iyo turiko turagwana hari igihe rimwe na rimwe uje ubwo nyene atamenye watanguye gutanga watanze ikofi rya mbere aha rero nivyo nashatse kwerekana mais sinon écoutez c'est un divorce qui a mal été géré kubera iyo nibutse ukuntu abo bose bari kumwe inclus mwebwe ya quelque part ahantu habaye novuga un changement d'une part ou d'une autre ugasanga rero ibyo bintu birashoboka ko ariko novuga ko aribo bafise ikosa kubera jewe nibuka ukuntu batuka umuntu wese atavuga icyo bavuga comme ko ari umufraudeur d'identité kandi mu kuvuga ibintu by'abavyeyi ngira ngo kwere node ntibigeze bihanganira umuvyeyi wawe bakaca baza hano ngo twagiye ngo abantu bagiye kurondera amafoto yabo mwebwe ukuntu mwafashe uwundi mukamutuka kwigira umuvictime nicyo kibi kwigira umuvictime kandi uzi neza ko ari we yabitanguye icyo nicyo kintu kibabaje kandi mbona ari yo game bashatse gukina donc ubu dire quoi hari umuntu yantevunye mu kanya ngo avançons les gars avançons hari ibindi bintu dufite byinshi byo kuyagako ikizwi gusa nuko ubu ya deux camps bamwe bavuga utavuze nkatwe uri catégorisé et l'autre camp qui combat le sein des DFTD ou qui a d'autres moyens abo bantu bari muri société civile abantu bigeze bakora en tant que journaliste cyangwa mwebwe mwenyene ibyo rero birahari hari n'abandi rero baza hano kwiterera inkuru ugasanga twebwe turimo baza kumva ibyo abarundi bariko baravuga baza kumva nabo niba botora inyishu kubera mine de rien on peut tous être d'accord kiriya gihugu kirakeneye un changement radical kirakeneye ko gihindurwa nk'abongereza bavuga ngo everything rise and fall on leadership byose bitangura kandi biherera kuri ku mutwe cyangwa kuri kusonga y'ubutegetsi donc il y a quelque chose qu'on peut faire kandi tukashira en place des idées tugakorana hamwe tugashobora kwavansa kubera sabahutu sabatutsi sabatwa twese turiko turasufa de la même manière nimba uri à l'extérieur utari kurasufa hari umwe muvukana yicaye hariya ariko arasufa donc reka turabe ukuntu twotanga des solutions turabe ukuntu twohindura et cela va commencer par rapport y'abantu bari capable novuga ngo de s'organiser bagashobora gukora ikintu de concret murakoze rero kuba mumuhaye ijambo ntashaka gusa kubabwira ko en tout cas imute sinovuga ko muta mwanya me twavance sibyo murakoze Renot ego merci agera kudukebura twavance kandi merci nibutse n'abariko baratwumva yuko kwavansa par rapport à ces personnes là kubamenya amazina kuyatangaza kumenyesha ko batahi Bujumbura c'est une manière d'avancer kuko umuntu akwisa umufraudeur d'identité akwisa umucakara canke umucakara sinzi hari umuntu yakoranyandikira ati ndabiprononce nabi ariko c'est une manière d'avancer kugira tumenye tuti kumbe yari bacemwo ntibabona donc on avance c'est vrai hari wavuze ati c'est vrai que c'est une manière d'avancer mais twaragize des tours et c'est vrai baratugirishije des tours baradutesheje umwanya ariko novuga gute niyo umuntu yitavye Imana family iragandara no fisco une semaine mu nyuma ikavansa ariko ico gikorwa cyo kugandara kirakenegwa ico gikorwa cyo kuyaga cyo kubwirana ati mwabimenye gahemwe ko batahi Bujumbura ko twara tugirana abantu bahunze kimwe natwe bafise ubwoba bipfuza impinduka voilà en tout cas ça abantu bari menacé tubandanye ndakeka ijambo Chantal yasuye kuduza ukuboko je pense Chantal karibu ijambo ni gwawe Chantal ok reka duhe ijambo ETM naje pardon ok karibu oui mwiriwe neza mwese maze iminsi ntababona kandi muranezera ku biganiro vyose muba muriko muragira Ray mwese cyane je ndakunda ivyiyumviro vya Hagera naho kenshi tutabihuza n'empêche que Hagera ndibaza yuko adufitiye amasolution menshi kubera wewe
ntiyumvira ikibazo, yiyumvira solution. Donc rero ndamusavye, bon, simfukamye quand même, one day nzofukama kugira aduhe ico kintu, kubera aragifise kandi arakizi. Ndamusavye Hagera, ndagusavye udufashe tubimenye ivyo bintu wewe wumva uzi kandi udashidikanya ko yuko bishoboka. Donc rero tubwire tugene gusenya abadede canke tubagumane. What do you think about? So, Ray, pardon, Wilson, pardon, Messi, pardon, uzoca tusa tout le monde, mumbabarire, ariko vraiment, Hagera arafise inyishu yavyo, kandi arabizi, kandi twese turi kumwe nawe, duma, en tout cas je ndi kumwe nawe. Sawa rero murakoze, umugoroba mwiza kandi turasubiye. Merci beaucoup Chantal. En tout cas ndashimye gose kuri intervention yawe. Hagera ni wabudufitiye solution y'ukuri yuko ibintu byohinduka nukuri urayidushikiriza hama tuyumvirize. Jewe ivyo nzi impinduka, bon, tuvuze tuti mu gihugu hari genocide, nivyo namambwira bajya abantu bamavuga ngo hari genocide, ngo tuvuge genocide ego, ariko ubabajije solution bakaca bakubwira ko solution ari amatora. Ukibaza uti est-ce que vous vous moquez de nous? Je nta na hamwe ku isi ndabona genocide yigeze hagarikwa n'amatora. Izo nzi zibiri ziri très connu niyo mu Rwanda, FPR na Bakagame barinze kurasana kugira bijya bintu bihagarare. Iyindi nzi ni y'abajuif yaba Hitler, naho nyene harinze kuvuga amasase, nta na hamwe habaye amatora kugira genocide ihagarare. Par contre haraba amatora ugasanga abanyagihugu bihenze batoye mu genocidaire mu kutamenya. Rero ngira baziri ku nama bashaka nyene Dedi Gumitogo yiba amatora. Ndabavuga kandi ndabasubiramwo kuko nabakenyera rugamba. Reka rero tubandanye, inge mpijambo ETM yari turu yiwe. Karibu ETM. Reynold, urakoze cyane, ndagushimiye, shimiye n'abandi bafashe ijambo, abarundi bose. Jowe abarundi nimba hari abantu muri Grand Lac nemera ko bazi ubwenge, harimo abarundi. Ko nagize chance Burundi naho bayi gatoya, abarundi bazi ubwenge cyane, kandi harimo abantu bize cyane buriya. Ni kuvuga ko les simples bon sens utiri ushaka des preuves supplémentaires. Bon sens seulement suffit à démontrer que ces gens sont des imposteurs, sont des menteurs, sont des hypocrites, sont des escrocs. Alors, ni goûter, ushaka prétendre kuvugira les marginalisés, les Tutsis Burundi, du Burundi plutôt, qui sont massacrés depuis des décennies, Moudihe en même temps qui veut affirmer que les Tutsis que vous soutenez viendraient d'Israël. Wowe urimo kubavugira ngo barabica, urimo kubavugira ngo bakora genocide, hanyuma ukaza gukora demonstration ko abo bantu urimo kuvugira ngo n'abajuif. Ibyo bintu bo sense yanyu ibasobanurira icyo urimo gushaka. Ukongera ugasobanura ngo abo batutsi urimo kuvugira nibo race supérieure. Alors que les Hutus que vous voulez faire semblant de condamner pour avoir tué les Tutsis, ou la réduisant en esclave, ou kaba considérant en inférieur. Quand abo Bahutu nibo barimo kudirija Burundi, nibo bafite pouvoir. Hanyuma wowe urimo kuvugira aba victime, abatutsi, ukavuga ngo nibo ba supérieur, nibo bagomba gutegeka, nibo beza, abahutu ni ba caravanier, abo none se aho ngaho urimo kuganisha hehe? Mu byukuri en réalité ushaka kudefendre les Tutsi mbere ya justice internationale contre les partis au pouvoir, wakagombye kuvuga justice,
wakagombye kuba umuntu wa mbere uvuga ngo tous les Burundais sont égaux nimba kuko ushaka justice. Alo ngenda babaza umuntu uvugira abantu bicwa, abantu bari ku isi yose barahunze 2015 isi yose Abarundi baratatanye ku isi, urabavugiye n'abasigaye mu Burundi baricwa, urabavugira hehe? Uzaba justice ninde? Ni wowe utegeka. Uzaba justice nindi? Ni droit international. Uzaba justice n'amakungu. None wowe ukazuka vuga ngo abo bantu nibo ba race supérieure, nibo ba juif, nibo ngo ntabwo bakeneye redemption, bakeneye plutôt ntabwo bakeneye revolution, bakeneye redemption, bakeneye kwisubiza ubutaka, bakeneye gutegeka kugeza igihe Yesu azagaruka ngo nibo bazi gutegeka. Ubuse aho ngaho ubushaka iki? Mu byukuri uburimo gushaka iki? Ubundi abaswahili bavuga ngo urimo gushiramo umunyu, urimo kutia chumvi, ni kuvuga ko urimo kwampira situation yabo batutsi uvugira, kugira ngo n'abandi bantu bazavuga ngo aha uzi ko bareba batutsi ari babi, uzi ko bareba batutsi babashaka kudomina abantu, uzi ko bareba batutsi n'uwabishe yakoze neza. Ibyo nibyo uburimo gukora. Na revolution zose urashaka ko zigira iryo zina wowe urashaka guha abatutsi, ko abatutsi ntabwo ari abantu bashaka justice, ahubwo n'abantu bashaka kuba superieur, ahubwo n'abantu bashaka gutuka abandi, ahubwo n'abantu bagomba gupfa bagashira. Ibyo nibyo aba bantu bakora. Bigeze gukora space bavuga ngo reka tuvuga amoko, reka tuvuge ngo umututsi ngo nta kibazo, ko umuhutu nta kibazo, ahubwo wakagombye kubwiriza Burundi twese turabarundi, twese turi umwe, twese tuba amaraso atukura, nta muntu ugomba kwica undi, nta muntu ugomba kuruta undi mbere y'amategeko. Ibyo nibyo ugomba kubwira abantu. Rero uwo muntu mwise Felicité n'uwo tuzanzwe twita Kositu ni equipe ikomeye cyane, kandi ahantu muzababonera iyo bakoze space Kositu bamuha umwanya munini akabaha lecture, akabigisha, ngo ni professeur, ngo yigishije hehe yigisha, akaguha ibitabo bitabaho, akaguha hotel batigeze babaho, ntabwo ashaka kugwa paragraphe, ntabwo ashaka kugwa page ngo ugende usome, oya we avuga gusa bakamuha umwanya. Noneho yuzanye igitekerezo kiri contraire bagwa 30 secondes. Abo bantu je narababonye ndumirwa, ndavuga ese amatwi yanjye ari kumva neza cyangwa ntabwo ndi kumva neza? Abo bantu babahaye amafaranga baravuga ngo mugende muyita abatutsi. Burya ntabwo bashuka Abarundi gusa, bashuka n'abakongomani. Mwiyite ko muri abatutsi, kandi nimwiyita ko muri abatutsi muvuge ko muri n'abaganwa, kugira ngo abantu bose babizere ko muri aba victime. Hanyuma nimumara kwinjiza abantu ko muri aba victime, ibyo muzavuga byose bazabemera. Bazavuga ngo uyu uvuga umututsi ni umututsi wa mbere origine, n'uyu nguyu wacitse ku icumu mu batutsi, noneho arimo kutubwira ko abatutsi ngo nibo superieur, arimo kutubwira ngo abahutu nibo bakahavanye. None justice uzayisaba he? Hanyuma ikindi gitangaje Reynold, izindi movement zose z'abarundi za revolution, aba Reynold abangaba mubona hano, ba Teddy, ba Matengete, ni Pamela, abandi bose bagerageza gushaka uburyo bwa revolution mu Burundi. Iyi groupe irabarwanya bose, movement zose za revolution z'u Burundi, iyi groupe irabarwanya bose. Ukibaza aba bantu icyo bashaka niki? Ni ugutukisha izina ry'umututsi, ni uguha prétexte les génocidaires, ni uguha occasion abagenocideri kwica abatutsi, ni ugushira abatutsi mu kintu kimeze nk'igitebo bakabafungiramo. Bamara kubafungiramo bakanezezwa ko ari abatutsi, ari beza, basa n'inka, nta wundi ubaruta, nibo baremewe gutegeka, ahubwo bafitanye isano na Israel, bafite isano n'abajuif, ngo abatutsi ni ibicucu, abahutu ni ibicucu. None se iyo wigisha quand tu prêches cela, uburimo kugana hehe? Uburimo kuvuga iki? Kuko bice abatutsi mu Rwanda bavugaga ko n'aba Ethiopiens, bavuga ko atari abanyarwanda. Babica muri Congo bavuga ko ntabwo ari abakongomani. Babica mu Burundi bavuga ko atari ababurundais, bavuga ko nabimukira. Noneho tu viens prêcher qui sont des juifs, tu viens prêcher qui sont des Éthiopiens, tu viens prêcher qui sont supérieurs. None se urimo kuvuga iki?
nimba atari wowe genocide wa mbere ubu urimo kutubwira iki rero Reynold maze iminsi ntakumva muhaguruke ubwenge mbona bufite indimi murazifite mwarabamenye muze tubarwanye kuko nimba bashaka ko umututsi wo mu Burundi apfa agashira bakiyita ngo n'abatutsi kandi aribo banzi b'abatutsi ba mbere uwo mututsi wo mu Rwanda bamukunda wiki ahubwo ntabwo muzi ibyo bavuze ngo revolution bashaka ntabwo ariyo ya FPR ntabwo ari revolution ya AFC bashaka ngo bo barashaka redemption umuntu uvuga ngo ntabwo ashaka revolution yabaye mu Rwanda FPR ntabwo ashaka revolution ya AFC yirukana abazarendo ikagarura amahoro igahuza abakongomani ngo we ntabwo ari yashaka ngo arashaka reconnexion yo ku butaka ngo ari bari bo bagira ubutaka gusa ngo President Kagame we ntabwo yashubije abatutsi ubutaka ngo AFC ntabwo yashubije abatutsi ubutaka ngo nibyo byo bashaka mu Burundi abo bantu Reynold nimbara abantu bo kwamagana abagore mugakenyera abagabo mukambara neza mugakenya tukarwanya aba bantu ni aba bantu tugomba kubarwanya ku manywa na nijoro ndabashimiye kuri space kandi nimucogore ngewe ndashaka ko ubundi ngewe nashakaga ko abantu bafungura space bavuga bakora activism bavuga amatwara ya AFC amatwara ya M23 twirwaneho hari abanyamurenge hari abatutsi mu Kivu bamenye abantu neza kuko byasaga nkaho bamaze gucengera kubamenya bikanga abantu bo mu Rwanda babamenye abarundi namwe mwarabamenye ni byiza cyane tubarwanye tubirukane kuri Twitter bazajya bafungura Twitter tuvuga ngo dore never rage dore baba zanira hamwe zo mu Burundi bita ngo bonera kuri ziraje amazina biyita twe tubita ayo mazina ni mbonera kure ni nabadede twarabamenye ntabwo bazava kuri Twitter dore bamaze iminsi badafungura space sinzi imwe mwarabibonye bamaze iminsi badafungura space murakoze kandi mugire ibiganiro myiza merci ego merci pastori ETM je ndashimye amajambo mudushikirije kandi ivyo muvuga nivyo bijya bakunda kuvuga ngo n'aba Ethiopian n'ibiki akaba ari navyo intera hamwe zo kwa Havyarimana zakoresheje iyo discours nyene kugira ziteme abantu zibice ari umuriyoni ivyo bintu c'est très dangereux c'est très dangereux nivyo numva novuga reka ndespecte ukuntu abantu baje baraza harakurikira Munezero Masabo hama Vive karibu Munezero mwiriwe neza none mwiriwe murakomeye halo siko munyumba turakumva neza gusa wo kwegera micro canke ufise nka bluetooth ukavyikahusha umwanya wo kuvuga ugatuma yisubizamwo hanyuma ariko ubu turakumva karibu ndayikure mu ndasubamo hanyuma ego so bwa mbere nagomba ndabashimire kwanza ku kiganiro Munezero iyo mukuyemo bluetooth ifo ko usubira ugafyonda micro kubera uyikuyemwo micro icizima okay merci nakunda kubwira nagomba ndabashimire cyane kubera situ wisokuki kuri programme ya Fokure kubera nasanze kwanza hari umutipe twabana muri ville imwe ntarinzi ko ari muri bajyanye so byaramfashije kubera hajya bamwihenda ko mugahura ntumenye wari we ikindi ari byiza ko abantu bamenyekana kandi ko birafasha birakingira umaze iminsi umuntu akaba batanga no guhindura amazina bitandi mazina no kuvuga ko ntabwo umuturi kurafata abantu nkaho n'abadusubiza inyuma biba bikenewe cyane kugira umuntu amenye ingene yavance kwavansa twitanga cyo tumarira ariko twavanshije neza tuzi nyine two turatambuka bitadusubiza inyuma cyane byo dufasha rero ikindi novuga nuko birakomeye kandi abayo bakoresheje abantu nk'aba basamaza abantu benshi yego n'abasamaza n'abandi benshi bataramenyekana ahubwo ababazi bakomeze bavuge babereke no show nimba hari unumenya ndashaka kumukurikira cyangwa mukira wisoko yaje ntashaka exposa cyangwa ndakabatora wese mugari biza ko abantu bamenyekana nibiza ko abantu bamenyekana kuko nimba bavuga icyo bashaka gufasha ku minota y'abarundi muri rusangi
nabo nyine peut-être en particulier muga pana kwataka umuntu wari wese muri iyo hate propaganda yabo bace babandanya bagira ibyo bashaka mu muntu abari kuko nyine oya je vraiment ndashikiye ko abantu bamenyekana aho umutwe binyegezamwo twose mu mazina biti ibihumbi n'ibihumbi bahindura no munsi chaque space ngafite na recherche ariko umuntu amenya personne atabane banaka bijya furiza abandi kandi umugambi wo kwagiye atari umugambi kuvangura nuko murakoze nabashimiye. Ego, merci beaucoup. Iciza mu Burundi nuko abarundi tuzinanye. Ufashe ugashaka kuvangura abarundi mu moko tujye umutima ariko tugasanga wirirwe Bujumbura hari igihe bitaba bigifise valeur. None uja kugira vacances mu bo wita abagenosidere ukamuvuga ngo ba Pacifique ntibavuga genocide ariko umurundi wese bama bamutabariza w'ubwoko bwose kandi Munezero j'espère ko twaramukanyije quand même mu nama soit dit en passe je byarangiye guhura n'abarundi benshi kuko ça m'a montré yuko les gens ne sont pas aveugles à ce qui se passe hama abantu aussi barafise ama info kuri bajya abantu beaucoup plus d'infos qu'on avait c'était quand même incroyable. Bon, reka je nihorere ndeke kuzanda twara ijambo abashitsi reka duhe ijambo Masabo karibu ijambo ni gwanyu. Murakoze ko ijambo note ndashimye cyane kino kiganiro mwateguye kubyerekeye byabaye mu miseze na conference ya FECODE nari kurikiranye nayo nyene hanyuma ni byiza yuko ugize ukebura abantu bamwe kuko birageze ahantu mbere uko mbandanya nagiye maze ndakwibutsa gatoye ko bavuze genocide wibuka y'abanyarwanda navuze na y'abajuif info oublié aussi y'abarménien info oublié aussi y'abarundi byabo n'ibintu biri twe turagwanira rero ico ngire maze ndagushimire cyane nuko twibutsa ibintu maze imisi biba cyane ababigize ishigwa rimenetse basigara batutse gusumba abandi basigara bakunda abantu gusumba abandi ariko tumaze kubona n'ubyiyumviro nuko bavuga mucubona iyo bari n'ivyo biyumvira ibyo ari byo mu minsi heze narakwita message ari make ari yagizwe nabo nyene mu ukuntu batuka batyoza abantu bamwe atari pasoni bafise cyane abo badamu sinzi ko bita badamu je no bita iki simbwa sinomera nkabo bo yitwa Rumata bandondeza ba nimba nande kandi mega abagore bagera kuri batatu d'ailleurs bafise ibyumviro bimwe ndondeza ntabwo abarimo abarimo ntarimwo sinzi n'abagore batatu byari bizazi ko abagore ameze ukuntu Oya ndondeza ntarimo vraiment ntarimo muri ivyo bintu abagore batatu yego wiyita ziri ku nama izina ryiwe rya kweri na Rumata izina ryiwe rya kweri ni Felicite Mpunzimana Rumata nawe uwundi yiyita Sindumuja izina ryiwe rya kweri ni Raisakati okay n'abakonfonzo basida nabo rero nibo batutsi karuhariwe kurusha umututsi wese ari mu Burundi imagine rero rero iminsi zose twabwira yuko bageze bakaraba ko bo kucisha bugufi dore akabanza kubakabya mu bintu bakagico bito kwisonera no kwa abantu kugira ngo bawuke bumve batuka umushinga naye mukasi president mukasi bena Manuel ngo ni mu parepe hutu bitwa ko rero Rwanda hamwe n'uzo nyase genocide bakibagira yuko president mukasi ari membre fondateur na n'umuhisi bamboneyeho n'abantu muhisi Gamaliel Ndaruzani n'abandi ari membre fondateur ba genocide abo nabo yo ase genocide bayitanguye bya turutse ne après la période byabaye muri 1993 mugabo metena niyo bakibaje imbere mu Rwanda genocide gusumba abandi nabayitanguye bagatangura kubatuka no kubatyoza bavuga ibintu bidashoboka ico nyengurutse sikindi nuko rero tubwiye abantu nkabo tugo turabamenya en fait je pour moi
ngenda gukegukire cyane yuko abantu bariko baraduma urutoki kuri abo bantu kugira ngo bamenywe n'abandi bose babumve bafatire babavire hasi babone yuko abarundi abacikacumu atari gupfa gufinirako. Ikindi cya kabiri bakibagira yuko bavuze ejo bundi mbega muri 72 cyangwa muri 69 67 igihe bitangura iyo bica abavyeyi babo baba baravutse nta muri atari mucikacumu. Ikindi cya kabiri muri ase genocide nimba sinzi ko basomye sinzi ko baravye itexte yaho muri ase genocide yavuga bati rero turwanya genocide ko ngo n'abatutsi gusa no ase genocide izogwanya n'abatutsi bonyene tengo gwanya n'abahutu bonyene rero tugwe n'abatwa bonyene cyangwa n'abaganwa bonyene no ni force iza kuja hamwe pour la lutte yako kabi mugabo uvuze iki bakwita yuko uri umunegationniste sinzi ko ico bita negationisme. Nico gituma mvuga nasavye iryo jambo kugira ngo ndabugengurukire nshime kandi n'abavuze amajambo na cyane cyane ureje kuvuga mu kanya pastor ni siko ari pastor siko bamwita nivyo. Allo yego cyane mvandimwe naragukengurukiye cyane marezo maje bapi gukurikirana uzanya space yejo mugabo nakurikira semaine dernière waravuze uratahura n'uratomora neza ivyo ari byo. Nico gituma mvuga nti n'abandi bose byo mahino ko wareje kuvuga reka tujamwe twese ivyumviro watanze ni ivyumviro bikomeye kandi babisoyemo no munsi ivyo babwiye je bavuga ni ibinyereza gutema wavuze ejo bundi mu Burundi mu kwica mu Rwanda mu Burundi mu kwica abatutsi muri 93 babata muri Ruvyironza babata muri Ruvubu muri bagende wabo muri Egypte baje wabo muri Ethiopia nivyo no mu Rwanda bakoze ubwo mu kubata muri Nyabarongo n'est-ce pas vrai? None niko bimeze nuko byagenze kubera iki twibagiza ibyo kugira twibagiza ibyo turimwo ngo tugaje gushikira babandi kandi n'ubu ari byo bariko barakora. Ikindi ni murebe biriko birakoko nakiri kigo kiraba atari genocide iriko iraba. Uburundi bwarogaye urube rw'u Rwanda kubera iki gushika no nta preuve nimwe hari. Rero maintenant iyo byo ariko barakora muri Kongo interamwe zose babandi bose bari ubagtori bari Burundi mwibagire yuko muri 93 j'étais pas là plutôt muri 2015 j'étais pas là mugabo abishe abatutsi Burundi muri makati yose ni bande yefdere urya musode wa mbere yishwe mu kumusaga yishwe nande j'étais pas là mugabo nibo uwishwe rya mwana Nepomuseni kumutaga amaraso bako hejuru atakinya iweze ko musaga mu Burundi jamais nubu nibo bahari ubu mumenye mwibuke yuko ubu agitwere mu gihugu cyose ils ont fait des recensements des numéros makati mavire bose bafite amakaye bazi urugo rw'umuntu wari we weswa yindira bose ko bamaze kwinjira Burundi qu'est-ce qu'ils vont faire ni bazohera ku nibazofise bazosaganiriza nibazora mu Rwanda kwarugaye nibazora muri Kongo nibikunda nibazora muri Tanzania ni numuriro uzokwaka hajya gatsya ni twumve turare exactement ce qu'il faut faire hakirika no sino biriko birata biriko barengera sinzi uko bivuga biriko barengera ubwenge. Eka rero bavuze ngo ko turiko turatumanya kuri abo bantu we ni vyiza plutôt gutumanya ko butere mais plutôt twibukanye turondera abo bantu bihisha mu bandi kugira ngo tubamenye tubamenye ku rutoke nejo n'ukwiza mu gatondo aho bari hose tugere tubagiriza akabiri ko barakora murakoze mu gihugu mwiza. Ego, merci beaucoup. Oui, Wilson. Ego. Seconde Renault hari umugabo Oui. yita ngo ni Senyamwiza, hari umugore bita ngo ni Sindumuja, hari undi mugore bita ngo ni Zirikunama niwo mwise Felicité, hari undi bita Rumata, hakaba na Kositu. Reka mvuge kuri Senyamwiza. Senyamwiza yaje
ni kuvuga ko bo babanza kuguha akantu kashobora kugufata, kashobora gutuma umwemera, umwizera, akavuga ngo we yari inkotanyi, ngo yari umusirikare w'inkotanyi, ngo yararwanye, ngo yahagaritse jenoside yo mu Rwanda, ngo ni umurundi. Yamaze kukubwira ibyo, iyi tuvuga ngo aha, uyu ni intwari, umuntu warwanye mu nkotanyi yahagaritse jenoside kandi ari Burundi. Uyu nguyu ni intwari ikomeye, ni umuntu, ni umututsi, ni umuntu ukomeye. Yamara kugufatira aho ngaho, agafata abanyamurenge bose bo muri Twirwaneho, akifatira ba M23 bose, akifatira abarundi bose, bakavuga ngo uyu reka tumutega amatwi. Noneho agatangira akaruga abantu. Kuko amakuru dufite ngo CNDD-FDD yabaye 13 miliyari y'amarundi, nubwo 13 miliyari na gaciro afite kuko divisa ngira ngo bakombye kugira ngo ubone dolari n'amafaranga make cyane. Noneho Senyamwiza ayumvikana na bariya bose bakozi, bariya abagore bose, ukibaza inkotanyi, discipline y'inkotanyi tuzi ibyiriza abantu kuba ndi umunyarwanda, ibyiriza abantu amahoro, ubumwe, uburinganire. Senyamwiza iyo nkotanyi avuga ni yihe yabayemo? Ibyo bintu avugana na ziri ku nama, akavugana na Kositu, bakagira equipe. Inyigisho za nkotanyi zamuciriye mu gutwi kumwe zisohokera mu kundi gutwi se yazishize hehe? Bo ngewe naravuze ngo okay, wasanga ntabwo ndi kumva neza, reka muhamagare, reka shake nimero ze muhamagare, mwandikira muri DM, ndavuga ngo Senyamwiza, ngewe ndashaka ko tuvugana kuko inkotanyi nanjye ndazizi, nzi inkotanyi nanjye mu kigero cyanjye ndazizi, amateka nanjye ndayazi. Uriyo pastori ariko tubandanye. Yego, navuga ngo Senyamwiza, reka uvugane ngewe nawe basi twembi, kuko ibyo ni ukuvuga nge ntabwo ndi kubyumva. Ni gute wavuga ngo uri inkotanyi ukongera ukavuga ngo tutsi, supremacy tutsi, redemption tutsi, empire tutsi, juif Israel, ni gute bihuriye n'inkotanyi? Yanze kunsubiza, yanze ko tuvugana. Rero reka mbabwire, aba bantu tubarwanye kandi tubereke ko ari bicucu, tubereke ko babuze uwo babeshya. Hanyuma hari n'abantu beza badamye n'abandi n'abaho batangiye kumera ibiniro, kandi abagome baza biyambika uruhu rw'abatutsi, ngo n'abatutsi kandi aribo intera hamwe za mbere ziri hano kuri space. Ngewe mbo reka mbe ndeke hanga. None umuntu ushaka amahoro, pastori, je kugira nsutene point yanyu, umuntu ntashobora kuvuga ngo yaragwanyije jenoside. C'est vrai, d'abord ku makuru dufise yo bayagiyeyo jenoside yo Rwanda yaraheze, ariko naho dufate dans le cas où vy'ukuri yo bayaragiye agahangana n'intera hamwe, siwe wenyene amaze guhangana n'intera hamwe w'inkotanyi, hariho n'izindi nkotanyi nyinshi kumurusha zari zihambaye kumurusha, ariko iyo batanguye kugambana kuri ideology y'inkotanyi barirukanwa, bakaregeyana bakayumba bari abantu bahambaye cyane gose kurusha Senyamwiza. So kandi barirukanwe kuko ni nko kuvuga ngo wakijijwe ariko ukacuja mu bintu by'icaha, ntubuga ikijijwe, je suis désolé. Donc nta muntu jewe nanasomye, je sinzi wewe ntushobora kuvuga ngo abahutu n'abacakara ukaca wita inkotanyi, kiretse ni waba ushaka yuko abadede baba bashaka kwerekana yuko justement inkotanyi canke abanyarwanda ari abantu bafise urwanko rw'amoko canke rushingiye ku moko. Kuko bijya bintu ba Senyamwiza bagira bariko bakorera CNDD-FDD. Ingenda basigurira igituma. Okay, ndi inkotanyi ndahambaye, naragwanye, good. Iyo ni phrase ya mbere. Phrase ikurikira, abahutu n'abacakara, mushaka conclusion ibe iyihe, atari ijyo yo gushigikira ibyo Reveria yamavuga. Abacakara, pardon. Urumva? Abahutu n'abacakara, ngo bafise amazosi magufi, ngo kwera baje ngo bikoreye ngo imizigo ngo iremereye, ngo n'amasheni ngo y'abapatiri. Okay. Donc, phrase ya mbere ndi inkotanyi. Phrase ya kabiri abacakara. Les amis. Nimwumva ko ari umuntu ashaka guprova point ya Reveria. Guprova point ya CNDD-FDD.
ashake kwerekana yuko iyo discours yayigiye mu nkotanyi. Donc naho ndababwira nti nibi ça fait partie de la lutte, s'il vous plaît, kugurura amaso bene bacu, ça fait partie de la lutte. Reka tureke kwiharira ijambo, twakire professeur André hama tuce twakira notre frère Landry. Professeur André nikugize karibu cyane. Urakoze cyane Renaud kumpa ijambo kandi ndabashimiye kuba mwateguye iki kiganiro. Nibaza ko ibiganiro nk'ibi biba bikenewe ko abantu babijamo kandi ni byiza ko abantu babyitabira uko biba bikenewe. Nibuka ko nigeze kukubwira mu kiganiro kimwe ndakubwira nti hari umugani mu gifaransa bavuga bati quand tu es en caravane, un caravanier ne peut jamais gusubira inyuma ariko aratera amabuye imbwa ziriko ziramukurikira. Évidemment aravansa akagenda évidemment ntibibuza ko abo bantu bariko bashaka kumusubiza inyuma abakwega ababuza abatera amabuye mugabo aguma yavansa. Évidemment bamwe babifashe nabi bavyumvise nabi. Professeur mu Faransa basi nta kundi turabitraduise. Oya ntaco ndavuga ndagerageza kuvuga oya tuvuga mu Kirundi ntaco. Ivyo nashaka kuvuga nuko iyo uri ku rugendo hazoba abantu benshi bazokubuza gukomeza urugendo uriko, kandi ni ibintu bishika kenshi kandi murabona nivyo turimwo. Abo mbere mu nyuma mu kiganiro bageze baciye bavuga ngo none ngo izo mbwa bavuze ngo muri kijya kiganiro ca Renaud ngo izo mbwa bavuze ni bande, ngo sinzi bashaka kuvuga kunyumviriza ko ndabavuga ko ari bo mugabo navuze nti wowe wese iyo uri ku rugendo uwo wese akubuza gushika iyo uja urabanza ukamwikura hanyuma ukamushira ku ruhande kugira ntakubuze. Ico ni kimwe. Ica kabiri nuko naravuze kenshi nti Uburundi aho bugeze ntibuzokizwa n'abatutsi gusa, ntibuzokizwa n'abahutu, ntibuzokizwa n'abaganwa, ntibuzokizwa n'abatwa, buzokizwa n'abarundi bose bazoba bagiye hamwe mu bwoko bwose bwabo. Ivyo rero nibaza ko benshi siko bavyumva. Abo benshi urumva nanje baciye bampa nuzeye etikete mugabo ntaco bimbwira. Ari ico shaka kuvuga ni iki? Ico shaka kuvuga nuko mu bintu mu rugamba rwose muri rugamba aho igihugu kigeze harageze yuko abarundi bumva yuko bakeneye kuja hamwe, abumva ibintu kumwe bakaja hamwe bakagira urugamba hamwe. Ibyo kuvuga ngo naka ngo jewe nagwanye mu nkotanyi nibaza ko abo baba bariko baribeshera kuko aho u Rwanda rugeze kure gose nta naho ntituragera no mu ca kabiri caho bageze canke n'ica gatatu caho bageze, yaba mu bumwe mu kubaka ubumwe, yaba mu iterambere, yaba mu bintu byinshi. Ahubwo twari dukwiye kwiga isomo yaho bageze n'ingene bahageze. Ico mbona gihambaye nuko abarundi bose boja hamwe. Hari abantu benshi bagira amashira hamwe fokoderagira ibintu vyiza kandi abarundi barakwiye kuyishigikira. Madame Barankitse Marguerite nawe nyene Magi bari bakwiye kumushigikira. Abo bose bakaja hamwe, abagira ineza abafasha abarundi abari mu Burundi, abafasha abarundi bari mu makambi y'impunzi, bakaja hamwe bose kugira abarundi bari hanze, cane mvuga bari hanze kuko abari mu Burundi bo bari mu bwoba bwinshi ntibashobora no kuvugira ico bavuze. Bo bateza gukoma amashi, bateza kuvuga neza umugambo uri ku butegetsi, mugabo abazofasha Uburundi kogorora n'abarundi kenshi bari hanze. Ivyo ingene bazobufasha nibo bazokumvikana, mugabo hakenewe yuko abo bantu bariko bashaka gusamaza abarundi bari ku rugamba babanza bakabigizayo, hanyuma hakaba umurongo umwe, abo wa politike, abo w'abantu wa societe civile, abarundi basanzwe bakaja hamwe bose bakumvikana ku murongo wa politike, ku murongo wofasha igihugu kugira cogorore. Je niyo message nashaka gushikiriza yuko dukeneye ini vision, dukeneye vision twuhurira ko twese abarundi kugira igihugu gishobore kuva aho kiri kuko kigeze habi gose. Sinzi
yuko mu mwaka uza canke mu myaka ibiri bavuga amatora y'umukuru w'igihugu ko Uburundi buzogerayo bukiri Burundi atazoba ari kintuze ikindi kintu sinzi izina nogiha, ariko Uburundi bugeze habi kandi uko abarundi baja hamwe bakabufasha bakabukura mu menyo y'abantu babuzingamitse kugira busubire kogorora busubire gutangura kwiyubaka. Iryo niryo na jambo nashaka gushikiriza. Murakoze ko kuba mwampaye aka kanya kandi ndabifuriza ibiganiro vyiza. Ego, merci bona André Nikugize kwijambo mushikirije. Ubu ni tour ya Landry Ninteretse, karibu ijambo ni gwanyu. Mwiriwe muranyuva? Ego turakumva neza, karibu. Ego stare ndakuramukije nawe tsangiye ikiyago kuri no mugoroba hamwe n'abazotwumviriza mwese kandi twari tubukumbuye kuri no muhora. Murantunga rumva nari nagiye semaine passée kuraba abarundi bacu bo mu Bubirigi. Yego vraiment kandi byari biryoshe guhura n'abantu, sinzi byari biryoshe. Tubandanye. Ego urakoze. Ego ni cyambere nashaka kuvuga ni gushimira wewe hamwe n'abatunganyije ya conference débat de Liège, abashoboye gushikayo kumbure n'ababikurikiranye kuri initiative nziza bagize. Nibaza ko ikintu cyo kijanye no kwibuka ababuze canke batwawe ubuzima n'intwaro z'igikenye n'intwaro zica ni ikintu gihambaye mu mico w'ikirundi. Turazi ko turibuka abitavye Imana mugona cane abatswe ubuzima bitari bikwiye bakabwakwa n'inzego zarijejwe kubakingira. Ni ibintu by'agaciro cyane ko baguma bibukwa ntibagenda akagirire, kuko imwe mu les droits fondamentaux tuzi dategerezwa kuba zubahiriza, c'est le droit à la vie. Rero ababikoze abandanya babikora. Turazi ko Focode biciye muri campagne Ndondeza bakora igikorwa c'iteka, kandi navuga ni jewe ndabakurira inkofero abatera intege bakomeze igikorwa ciza batanguye bakora. Icya kabiri nashaka kuvuga nuko mwari mwabicishijeho gatoya igihe mwariko muravuga mwintroduisa lo space. Ibi bindi vyo ku genda vyita igihuhusi c'abasamazi. Igihuhusi c'abasamazi ugiye kubiraba neza ukabifatira umwanya ukavyiga ukabica hirya no hino, biraboneka neza na neza ko ari za tactique z'umukoroni yakoresha mu myaka kijana giheze, bimwe vya diviser pour régner, divide and impera, yakoreshejwe n'umukoroni uno munsi ikoreshwa n'intwaro ihari kugira ngo toute forme d'organisation de résistance ou de force progressive bayicemwo ibice itakare, itumutwe, ihama iheze yasambutse. Sinobigaruka ko ibi vya nyakurization mwese turazi ko uno munsi ari tactique ikoreshwa na CNDD-FDD kugira ngo ice intege, ice imvune, ice mwibice yaba umugambwe, yaba ishyirahamwe ryigenga, yaba ibimesha amakuru, byose babona umenga kiriko kirahaguruka kugira ngo kigire impact canke influence. Rero ibi ntivyeparnya même ibi biganiro tugira ngaha les débats ku ma réseaux sociaux, ko ino mihora yarabonetse ko ari mihora ihuza abantu benshi, abantu bafite ivyumviro progressiste, ivyumviro vyubaka, ivyumviro vyo gushira hamwe, ivyumviro bishobora gutuma abarundi mu butandukane bwabo begerana bakagira igikorwa c'iteka bakoze mu kwisubiza agateka no mu kugarukira igihugu. Kubw'ivyo rero comme ababikora ils ont hérité de ico kintu kibi c'abakoroni nabo bacayikoresha bati tuza volume ndashobora kuduza volume gato. Niko mvuga bogenda gute kugira ngo izi organisation digitale zino mobilisation digitale ziko ziraba zicika intege canke zisubira inyuma. Niho rero ibi byaciye biza abantu bavuga ibintu ugiye kubiraba neza ubifatiye umwanya wa konfa. Nibaza ko wewe rero ndaziko babikoze n'abandi bakunda kuimba ibintu en profondeur, urabona ko ni ibintu bigenda à l'encontre de toute forme de principe zigenga ama mouvement de libération twagiye tubona novuga ku isi yose, tutagiye na kure tugafatira mu karere ibihugu bitwegereye, ibihugu vya hafi.
izi space zo gusamaza igihuse cyo gusamaza kiza kugira ngo kigirene kije à l'encontre y'ico abandi bakorera ko ico abandi bigira ko kugira ngo igikorwa nyaco izo no kwita les luttes de libération les mouvements de résistance zishobore gukomera uti gute ugiye kuraba icambere gucamwo ibice abantu sur des bases ethniques akamariyo icika indirimbo yama ivugwa misi yose mu bisanzwe ahandi nawe ufatira mu Rwanda cyangwa ugafatira mu Uganda ikintu cyo gushira abantu bamwe hamwe abantu novuga badasangiye yaba imiryango cyangwa ubwoko ni ikintu gifasha mu gukomeza les mouvements de libération alors que bo bavuga ngo évidemment l'argument qui avancé murayizi kugwanyeho nyabwoko ryakorewe abatutsi bikavugwa en longueur kuva kwa mbere gushika kwa kangahe je naravuze nti kubivuga byonyene ngaha kuri space sivyo bizozana ubutungane kubivuga ni kimenya bari kuri kumobilisha conscientiser c'est une chose ngo biteza kuba bikurikiranwa n'izindi actions de plaidoyer ziri ciblées zitusha ama institution afise icyo ashobora gukora abantu ntibazira ko kubivuga byonyene ari byo bizokwira sinzi ko bavyumva sinzi ko babitahura canke ari birimo iyo logique nyene yo gusamaza kugira ngo barondere ikintu ahubwo kiza gicanishamwo abarundi so pour dire tout simplement yuko abantu barondera gushika abantu barondera igihugu abantu barondera gushika ku nzira nyayo bagira gute bihatira kurengera toute forme de division ethnique ou régionale kugira ko niyo encore une fois igikoresho cyangwa igikoreshwa ariko barabirengera kugira ngo bashire abantu hamwe baje hamwe bagire babone vision bayitahure bayirengere nk'ihanga cyangwa igihugu nk'abantu biyumva mu kintu kimwe nka Burundi uriyo ko bamwe bavuga ngo n'abahutu cyangwa n'abatutsi ico ni kimwe yindi principe ya kabiri murabizi ni ikintu kijanye na nubwo nduvuga juste exemple zibishane statut sinovuga byinshi si umwanya wavyo des mobilisations centrées sur le peuple ugiye kubiraba les mobilisations zikora cyane nise igihugu cy'abasamazi usanga ari beaucoup plus de campagnes de diffamation de propagande ciblée zo gucafuza aba nabandi kuko abafata igihe tubona ko abariko barakoga ibikorwa by'iteka nk'ibinavuze bya Focode ugasanga nibo biro trouver bari target donc ari cible bari cible bari vilipande baracafuzwa baratukwa bakagira umuntu ashobora kuzi none mwebwe muri ko muharaniki au juste kuko yaba bashaka nabo gukora igikorwa cy'iteka bo kwiorganiza nyamba bakora Focode yindi canke ndondeza yindi canke peu importe ko bocita ariko akaba ari igikorwa gihuza abantu icyo no kwita people centered mobilization ikintu kibuza abantu gira gifise objectif gifise cause kije imbere au-delà yo kuvuga ko kugwanya ihonyabwoko ryakorewe abatutsi ariyo la seule cause uno munsi yotu évidemment il y a beaucoup de causes kandi kimwe cyose kigira uko kigwanywa ariko harimo n'ikintu cyo kugira ante kubahiriza umuntu wese mu nzira aba yarafashe isangwa Focode yashize imbere kuvugira abanyuruzwa abahahazwa reka tumubahira ivyo gisangwa Maison Shalom yitaho impfuvyi ugwaruka n'abandi bahuye n'ibibazo reka tububahirize ivyumviro vyabo ariko nabo nibayitamo iyo ligne yabo nibagume kuri iyo bayaprofondise bayishikane baje hamwe n'andi mashira hamwe yaba muri Afrika canke kwisi yose arondera agateka canke justice kuri ibi bijanye na genocide babone gushika mugabo ibi vy'ama attaque personnel canke do kwiyataka ku muntu wese agira icakoze ibi vyerekana yuko il y a une autre main derrière bitari bien intentionné na gatoyi bafise ico bashaka gushika ko kandi kiboneka ko cegeranye ari no gusambura canke diviser henye icanyuma nohereza ko gira juste si ntwarumanya muri ni uko abaharanira iyo bashaka kuja batezo ko bafise une ligne idéologique itomoye yumvikana kandi ari pragmatique rero ose kuraba yanapa alors ko no musi tuzi ko hariho abandi barundi batandukanye mu mico bitandukanye encore une fois bariko bariyegeranya bakarondera ikintu coza gisambura imyaka 20 canke irenga no musi ndedevede yagize yaho yageje gusambura igihugu cacu izi rero ligne idéologique tegeza kuba ari antisectarisme tegeza kuba ari démocratique tegeza kuba ouvert irondera une transformation non seulement politique mais également socio-économique iri fondamentalement radical et transformateur naho ugiye kumviriza abasamazi ntavyo bafise donc nabantu qui sont à court d'arguments à court d'idées simona nitwa deko turabetaba ko mugabo ko twaramutse tubivuga ariko tubivuge
ariko abarundi jewe aho ngeza kumenya nabo tugeza kuganira ndabizeye cyane yuko nta usamazwa n'ibi benshi hari ababumviriza mugabo ari abamenya usiku bakategoriza kugira ngo ntibaha amatwi ces propagandes qui sont en train d'être véhiculées à longueur de journée ou de semaine ahanye abarundi barazi abari bo indongozi zabo abateza gukurikira abahagurutse abitanga kandi bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo igihugu cyacu kizoshobore kuva mu manga kirimo rero ntatevye nsubire ndagushimire Reynolds nshimire abarundi bose abatandukanye abatabazi aho bari abandanya bacana itara abandanya bakora ijoro n'umutaga nawe uri mu kugira zino space n'abandi bose biorganiza mu buryo butandukanye kugira ngo umunsi umwe umunsi w'izina umunsi mwiza abarundi bose bazoshobore gutaha ibihumbi amajana n'amajana bagorewe mu makambi y'impunzi bazoshobore gushika iwabo abantu bazosubire kwirotura mu gihugu cubakwe kuko ntikishobora kubandanya kija mu kimanga gisumba ico kiri mu munsi kimanga kirimo ni kimanga kinini cyane no musinze ko mwabonye ama video y'abana bariko barigisha ikarashishi bagora ibintu by'amakarate ibintu biteye isoni cyane ibintu bisa na endoctrinement y'abana bakiri bato badashikana n'imyaka 5 ivyo rero ni ibintu biteza guhagarara ariko bizohagarikwa n'abantu batawe yuko uburundi n'ubwa twese uburundi teza kubuharanira teza kuja hamwe tukagira une education politique conscientisation politique tukareka leadership nouveau ikemeja tukigira ku bandi kuvyo bakoze ngo igisumba vyose tukabikora nk'abarundi dubaranira iki baranira ukuri baranira ubuntu baranira itekane n'ubutungane murakoze Renaud ego Landry ndakubaze washoboye kunota izo ntuze izo parametres zose duhaye kugira du moins si tu as pu écrire ça sur nagira mbwango un petit papier moi no myaka nta papier igihari genre si tu as écrit ça quelque part ubidusangize ngaha muri commentaire comme ça ndabipartage ngaha hejuru ndashobora kumikurungira kandi ego hama nabashiriye ko amafoto ya Liège en fait twari muri ville yitwa Herstal muraza kubona urubanza rwari rwiza cyane plus de 200 personnes hama abarundi vraiment baranonse umwanya wo kubana neza reka duhe ijambo Ras Aira karibu nitubumva neza bona Ras Aira nitubumva na gato sinzi abandi si bakumva neza cyane ariko je wapi ubu naho uranyumva Leonard ubu ndakumva neza cyane bon si neza vy'ikirenga ariko ya mwemwe ari mumwumva aciye agenda Ras ushobora gusubira ukagaruka ugasaba ijambo ingendabe reka duhe ijambo Ntwari Mathias Ras ukagaruka ni bon Ntwari Mathias karibu ijambo ni gwanyu ya murakoze anje nagira ngire commentaire gato mvuge kuvyo kuri muze yawe nagira mvuge nti asinara kubonye mwari muryohewe hariya mwarakoze kuza muribuka abaziya ntore zacu nyene nabonye n'ubuje bari mu ntwari hama ngize nkavyo muri ko muravuga biratangaje ko byari bajya abantu nyene baragize ngo space baravuga yuko ngo mu bantu bose ngo mwerekanye ngo bari hajya muri Liège ngo na FNL gusa ngo n'abandi babiri ngo tutazi ngo baba MSD nimba biratangaje kubona abantu bahora bavuga ngo abandi ngo ntibaha agaciro ababo bajya abantu rero naho birarengeje kubona yuko nkujya mwanya abantu baba bataye bari hari bashaka kugerageza kwibuka abandi bashaka kugerageza kumenyesha ingorane ziba mu Burundi hari abantu bashaka kuzifata nk'ibintu byoroshe
vyerekana yuko naho boba kwakorana na CNDD vraiment ntibitangaje birumvikana kuko nta mpamvu n'imwe umuntu yobiharira kuko